Ibiciro bijanye no kuronsa abarimyi ifumbire n'ishwagara ku giciro kitavuna bitunganijwe uku gukurikira. Umufuko w'ibiro 25 wa fomi imbura uzogurwa amafaranga ibihumbi 86 n'amajana 408. Muri ayo umurimyi azoriha amafaranga ibihumbi 31, leta nayo imurihire ibihumbi 55 n'amajana 408. Umufuko w'ibiro 25 wa ifumbire bita ire uzogurwa amafaranga ibihumbi 91 n'amajana 965. Muri ayo umurimyi azoriha amafaranga ibihumbi 33, leta nayo imurihire ibihumbi 58 n'amajana 965. Tubamenyeshe yuko ngaha twahinduye ko kuva ubu umurimyi tugiye kumuronsa ihe mu kibanza cyaho yahora aronka ifumbire bita fomi totahaza. Umufuko w'ibiro 25 wa fomi bagara uzogurwa amafaranga ibihumbi 77 n'amajana 473. Muri ayo umurimyi azoriha amafaranga ibihumbi 28, maze leta nayo imurihire ibihumbi 49 n'amajana 473. Umufuko w'ibiro 50 w'ishwagara uzogurwa amafaranga ibihumbi 19, umurimyi akaba azoriha amafaranga ibihumbi 5 gusa, maze leta nayo imurihira ibihumbi 14. Aho muca mwumva ko leta ishiramwo inguvu ku rugero runini cyane. Tuboneyeho akaryo ko gutera intege abarimyi ko bobandanya bagwiza umwimbu. Leta nayo ntaco itazokora mu kubandanya kubashigikira mu kubaronsa ivyankenerwa bitabavunye.